ibyo ngiye kuvuga ndashaka kubivuga twese duhagurutse ku maguru yacu. Imana ihezagire Apotre Apollinaire, ari muri bamwe bose amaberebere y'ikanguro muri kino gihugu mu bihe byaheze, kandi Imana imuhezagire gusuka umutima w'Imana muri kino kibanza. Ndashaka protokole mumfashe, ntidushobora kuvuga ikanguro tutariko turavuga guhaguruka nk'igisirikare kidasanzwe kigiye gukorana n'Imana kugira ngo dukore igitero ku bwami bw'umwijima. Ndabasavye abantu tumere nk'abegerana, ndagomba dusenge, ndagomba twongere duhamagara Imana. Ndashaka kandi sabe abakozi b'Imana twese tuze hano, bamwe Reverend Pastor John yakiriye, ndashaka nabo banyegere ngaha. Iki gikorane cyateguwe n'ishengero rimwe, ariko igikorane cyateguwe n'amashengero yumva ko ikanguro ari nyishu y'Imana hejuru ya kino gihugu cy'u Burundi. Ndagomba mvuge de la part y'Imana nk'intumwa muri kino gihugu, ndababwira yuko nta bindi vyizigiro Uburundi bufise atari ishengero rya Kristo hano muri kino gihugu cy'u Burundi. Abantu munyegere, ndashaka munyegere, abari hariya ku mabarabara mwari mwakwefye izuba nimuze. Shikarabasotarabadesh. Nanasabye abakozi b'Imana, abapastori, abavugabutumwa, abatandukanye muri kino kibanza munyegere ngaha. Turagomba duhamagara Imana, turagomba twumvikanisha kuri kino kibuga ijwi ry'umugeni wa Kristo rimuhamagara. Iyo usoma ivyahishuriwe Yohana biravuga ngo ndaza vuba, umugeni nawe akizura akavuga ngo urakaza mwami wanje. Ishengero tugiye kumubwira ngo nuze, nuze, nuze. Tuboneka nk'abakengeretse, tuboneka nk'abasuzuguritse, ariko nagomba mbwira ngo ikanguro ni indoto y'Imana muri kino gihugu cy'u Burundi. Ikanguro ni icyiyumviro cy'Imana cyo mu bihe vya kera, ni icy'Imana yaduteguriye kera. Birashoboka ko utari bwabeho, nanze ntari bwabeho, ariko uyu munsi nakubwira ngo ni igikorwa cyiza Imana yaduteguriye kera mu mwana wa Yesu Kristo, ngo uyu munsi tukigenderemo. Nimba uvyizera uve ameni yawe. Mugabanye umuziki gatoya. Iyo usoma ingoma za mbere igice cya 12 ugasoma ku murongo wa 32, hari ijambo ridasanzwe uyu munsi nifuza ko wumva. Bibiliya kiravuga ibijanye n'imiryango y'Abisirayeli, abana ba Yakobo, ariko ku murongo wa 32 haravuga umuryango nkunda ufise ivyuhujije natwe muri kino gihe cacu. Baravuga ngo Abisakari bafise ubwenge bwo kumenya ibihe. Ishengero ry'Uburundi nta kindi Imana uyu munsi yifuza nuko tumenya ibihe turimo. Yesu ageze i Yerusalemu ararira,
Bibiliya irambwira ngo haravuga ngo yewe Yerusalemu wari warabibwiwe, wari warabyumvise mu kanwa k'abahanuzi benshi, mugabo igihe wagenderegwa ntiwigeze umenya ko wagenderewe. Ndagoma ntangariza umuntu wese ari muri kino kibanza, iki ni igihe cyo kugendererwa ku Burundi. Nanizi kuvyizeye ukamba amen imeze neza. Iki ni igihe cyo kugendererwa ku Burundi. Niko ndabivuga numva amarira menshi, ndabivuga numva muri jewe ibigumbagumba nashobora kuexprima, kuko ibi byari byaravuzwe, byari byarasezeranywe. Hari abapfuye batabibonye, ariko wowe ugiye kubibona, ugiye kubigenderamo, ugiye kubitambukiramo. Iki ni igihe cyo kugendererwa kw'igihugu cy'u Burundi. Iyo Imana yagendeye ahantu, abanyantege nke bacika abanyengomezi. Hari ikintu tuzi mu bijyanye n'iri kanguro, ni ikintu tutamenyerewe, ni ikintu kitamenyerewe. Umviriza, hari ab'Imana yibikiye, hari ab'Imana yiteguriye, hari ab'Imana yishyiriye ku ruhande. Iyi nzamba y'ikanguro ni uguhamagara abo mu mihinga itandukanye kugira ngo batonde urugamba. Ikanguro ni igicuru rigiye gukora igitero ngaha muri ino si. Nta munyabyaha azosigara, nta mugwayi azosigara, nta mukene azosigara. Ni igihe cyo kugendererwa k'igihugu cy'u Burundi. Iki cyose muri ibyo biravuga ngo Abisakari bamaze kugira ubwenge bwo kumenya ibihe. Biravuga ngo no kumenya ibyo Abisirayeli babwirizwa gukora. Nawe turazi icyo ishengero ry'u Burundi ribwirizwa gukora. Si abanyamahanga bazozana ikanguro, ndabisubiyemo, si abanyamahanga bazozana ikanguro, si abavuga ubutumwa bo hakurya y'amazi bazoza kubwira ubutumwa Abarundi. Hari Abarundi Imana yashize mu mutima wo kubabazwa, wo kurizwa n'ivyaha biriko biraba muri kino gihugu. Abo ni Imana igiye gukoresha. Amen yawe muri kino kibanza. Biravuga ngo haguruka uw'inkomezi zawe zingana. Haguruka uw'inkomezi zawe zingana. Ahandi biravuga ngo ufise iki, ufise iki, ufise iki. Ibihari ni vy'Imana igiye kugwiza kandi igiye gukoresha. Abisakari bafise ubwenge bwo kumenya ibihe. Mbariza uwo muntu ari iruhande yawe ati mbega urazi ko ari iki gihe cyo kugendererwa ku Burundi? Ndarota umunsi umwe, kandi ibyo niko ndabibona biriko birashika. Ndarota umunsi umwe amashengero yose yizera Kristo afata umwanya wo kugira amakirute mu mabarabara ya kino gisagara, hatakindi avuga atari Kristo Yesu. Ndarota umunsi umwe dufata iminsi 21 non-stop amashengero yose dukoranira ku bibuga nk'ibi, dusenga 24/24, duhamagara Imana, duhamagara Imana. Ndarota umunsi umwe hatabwibone bukiri mu bakozi b'Imana, hatanumwe wo kubona ko ashoboye, hatanumwe wo kugira ibyo yirata, twese twirata Imana. Ndarota umunsi umwe, ndarota umunsi umwe kuzobona abanywi b'iyeri babura abakiriya bakadandaza amafana gusa n'amazi. Ndarota umunsi umwe, ndarota umunsi umwe,
ndarota umunsi umwe mu mazone no makomine babura abanywarumogi bafunga. Ndarota umunsi umwe ati abana bakiri mu mabarabara basegereza. Ndarota umunsi umwe kuzobona cy'abakene bagisigaye. Ndarota umunsi umwe kuzobona abagenda basegereza mu mabarabara. Bose bashobora kuronga icyo bakeneye. Ndarota umunsi umwe abana bacu bari mu mashuri bose biga, kuko aba batariko bariga uyu munsi ejo nibo bazoba ari bisuma, bazoba bariko baradutegera dutashe, bariko barafata ku ngufu abana bacu. Ndarota umunsi umwe isengero ryumva ko ribwirizwa kuba hamwe. Ndarota umunsi umwe ikibazo cy'umwe kizoba ikibazo cya bose. Ndarota umunsi umwe kuzobona leta y'u Burundi iza gukonsulta ishengero, atari ishengero riza gukonsulta leta y'u Burundi. Ndarota umunsi umwe umuvugishwa ari we yimika umwami, atari umwami yimika umuvugishwa. Ndarota umunsi umwe amabisi yose mu makomine atandukanye harimo abavugabutumwa bavuga Yesu. Ndarota umunsi umwe mu isengero tutagifise abantu bicara ataco bariko barakora, twese dusohoka kuvuga ubutumwa bwiza. Ndarota umunsi umwe hari ukwihana atari ukwimirenzako. Ndarota umunsi umwe haba reconciliation mu Barundi, atari reconciliation ihagaze ku kindi kintu. Abantu bumva ko hari ikibagobera mu mitima yabo, hari umuhema avugira mu mitima yabo ababwira ngo tunganya kuko ndaje vuba. Ndabasaba dutaritse ibiganza byacu. Abakozi b'Imana bashaka gutora ama mikrofone bashaka kuyaronka. Tora izi mikrofone. Abicaye murashobora kunyemera mugahaguruka. Ndakeneye ko dusenga nk'ingabo. Abatagira ibibazo ibira nk'intebe n'ibindi tugendagende muri kino kibuga. Turagomba duhamagara iryo kanguro. Turagomba dusenga Imana itembeje urwo ruzi rw'ikanguro. Karamashanderebo satarababakatereboshia. Abakozi b'Imana mutora ama microphone. We are going to pray together. Turagiye gusenga twese turi hamwe. Ishengera basigaye bamwe ndabone muri ko muragendagenda, abandi mufatana amaboko. Tugomba duhamagara Imana kuri kino kibuga. Tugomba duhamagara Imana kuri kino kibuga. Senga Imana, senga Imana, senga Imana. Senga Imana, senga Imana, senga Imana. Senga Mana hari icyo wavuze ku Burundi. Mana hari icyo wavuze ku Burundi.
abakozi b'Imana dufatanya amaboko twese n'ishengero. Reka sabe Apostle Apollinaire ashike kandi hano ababare kumugora, reka tumukoreshe. Imana yagiye gusubira gupozisiona ishengero mu kibanza ryaryo kubwo kwivanga nk'uko umukozi w'Imana bivuze. Ishengero twaranyere turava mu kibanza Imana yadupozisiyonyemo. Ico gituma uwari wese uyu munsi arashobora kuvogera ishengero, ariko iki ni igihe aho Imana igiye gusubira kwambika umutamana ishengero ryayo, umutamana w'igikundiro n'igitinyiro, umutamana w'ubushobozi, umutamana w'ubutwari. Apostle, shaka ka karirimbo nitubumwe, nta kangura atabumwe, nta kangura atarukundo, dufatanya amaboko twese. Adufashe muri aka karirimbo nitubumwe, imbere ko cyo twinjira mu wundi mwanya wundi. One, two.
turagusabye ubu ngwino ukize iki gihugu udushire hamwe tuboneke mu bwiza bwawe n'isi izomenya y'ukuri mwami data turagusabye ubu data turagusabye ubu ngwino ukize iki gihugu ngwino ukize iki gihugu udushire hamwe tuboneke mu bwiza bwawe n'isi izomenya yuko uri umwami nyayukuru umwami nitubumwe izina ryawe nitubumwe tuvuge kuri umwami nitubumwe mu rukundo rw'Imana turagusabye uduhe ubumwe nitubumwe dushime izina ryawe tuvuge kuri umwami nitubumwe mu rukundo rw'Imana turagusabye ngo uduhe ubumwe twese hamwe nitubumwe dushime izina ryawe nitubumwe tuvuge kuri umwami nitubumwe mu rukundo rw'Imana turagusabye nitubumwe dushime izina ryawe ikimenyetso cy'ubumwe ishengero twese kuri umwami mufatanye ibyo biganza mubituze urukundo rw'Imana muduze ayo maboko turagusabye dusubiremo kandi nitubumwe dushime izina ryawe nitubumwe tuvuge kuri umwami nitubumwe mu rukundo rw'Imana turagusabye n'amajwi yacu turagusabye ngudubumwe turagusabye mwami turagusabye amashyi menshi ku mwami w'abami ndashaka iyi foto Imana yifotore kandi turayifuza mu gihugu cyose ubumwe hagati mu bakozi b'Imana ubumwe hagati mu bakristo ubumwe hagati y'abadutwara ubumwe hagati y'imigambwe ubumwe hagati y'abantu bose muri kino gihugu haleluya ndashaka bihere ngaha mu bakozi b'Imana amen byose byapfiriye ngaha mu bakozi b'Imana muri twebwe abakozi b'Imana nishiremwo kandi byose bigiye gusubira gukirira ngaha nyene mwishengero mu bakozi b'Imana amen haleluya haleluya
Imana itubabariye nk'ishengero ry'u Burundi aho hose twitwaye uko bidakwiriye. Imana itubabarire nk'ishengero ry'u Burundi aho hose twankanye. Imana itubabarire aho hose twashengejanye mu butungane. Imana itubabarire aho hose tutafatanye umugongo. Imana itubabarire aho hose tutagaragaje urukundo twabwizwa kwerekana. Imana itubabarire aho hose tutashoboye kuba icyitegerezo kizima Imana yifuza ko tuba muri kino gihugu. Imana itubabarire ku byaha byose ishengero ry'u Burundi twakoze. Inyuma yo kutubabarira idusuke ku buntu bwayo butubashisha gukora vya bindi biri mu mutima wayo ndetse no mu vyiyumviro vyayo. Amen. Shaka abakozi Imana tugwane mu nda. Ufise ico mupfa mwahuriye ngaha musabane imbabazi, namwe ishengero mugwane mu nda. Haleluya. Ikimenyetso c'ubumwe c'urukundo. Haleluya.